tukiraho nyine none wewe ataguguriye iyo fanta ukabona amafaranga ntari karayasesagura urumva ntayajana mu bandi cyangwa nyimba atakuguriye iyo fanta wewe uyafise uri volontaire basi giye katangurira nane ndamuguriye kwereki ni rukundo nyene ubiriza ndakubwire je umutipe ndamukunda amahera ndayafise gute ndamubwira ati ola tugende dusohoke je uno musinana akanoti turashobora kugenda kubera iki ndamukunda ndamwemera mugabo nimba nkunda ubwo ariko atobyumve erega basi bona muri no societe tubayemo abantu baravuga kandi n'abakobwa baraganira ukaza wumva nkwamubwira ati umusheri wa turabitse ko afise amahera nana gusohoka ibyo bintu nibibaho akubwira ati ubizi gute rero aho rero niho tugomba dushingira ko watayaguha ninda yaha ego yashobora kuba ayaha famiye akayaha famiye ibyo birumvikana ni famiye yakuko nawe we ni igihe cyagera utoja kuyibamo ariko numbwire ko yabura n'akantu na gato yaguha kandi agukunda kwanza ikintu ca mbere umuhungu agukunda turabaramukije bakunzi bamenya n'ibi media igihe duherukana mu biganiro twakoze twaraganiriye ibintu byinshi igihe twari kumwe n'abatumire twaraganiriye ku byerekeye divorce turavugana ikuntu amadivorce yabaye menshi ikiyatera icyokorwa kugira gabanuke ariko kuri uno munsi uri hejuru twabateguriye ikindi kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu ariko jewe tugomba dukorane kino kiganiro ndakiyoboye nkaba nitwa Kevin Girayezu nkabandumesha amakuru mushasha kuri runo rubuga wamenya n'ibi media ariko imbere ya byose reka ntangure nakire abatumire turi kumwe mpere kuri uyu mushiki wacu yicaye ngaho iruhande yacu turabahaye karibu ndabaramukije ko kiganiro cuno munsi mwashoboye kudutumira murakoze hama ku mazina banyita Uwera Ingrid ego murakoze cyane reka twakire umugenzi wacu nawe yicaye ngaha ndibaza mu biganiro giherutse twari kumwe aho twari ko turaganira ibintu n'ibindi kubyerekeye ibyo gutandukana mu ngo reka tumwakire no mu biganiro cy'uno munsi turaguhaye ikaze murakoze kuduha ikaze bakunzi bamenya ni media nkuko mwari mwabibonye kandi nabibwiye ubu nasubiye kubibwira ni Bertrand Burundi mudutege yombi murakoze ego murakoze cyane Bertrand reka ubu naho twakire uwo mugenzi wacu yicaye hano turakwakiriye muri menya ni media ego murakoze cyane kunyakira amanaje nitwa Mirasa Fidele murakoze cyane rero ikiganiro twateguye kuganira ko uno munsi uri hejuru kikaba ari ikiganiro cyerekeye urukundo muri no misi ugwaruka rwishi cyangwa abantu benshi baridoga yuko atarukundo goba rukihari mu bantu mu nkumi akavuga ati urukundo nta ruhari mu misore bati nta ruhari none by'ukuri tugomba tuganire nimba by'ukuri urukundo ruriho turabe ni ibitera ahanini guhemukiranira hagati y'abakundana biva kuki biterwa n'iki twokora iki kugira ngo ivyo bintu bishobore kuba byogabanuka urukundo rugume rutera imbere umuntu yakundanye n'ubundi bakundane gushikaho bumva bosangira byose kugeza igihe bazobana bagasangira twose gushika umunsi bazotandukanywa n'urupfu rero kuri ubwo mutumire wacu ibintu by'urukundo by'iki gihe ubivuga kwiki murakoze cyane gerageje kuraba urukundo rw'iki gihe bamwe baravuga ko atari urukundo ruhari abandi ati rurahari wumva biravana umuntu ashobora kuvuga ko atari urukundo ruhari ntabararomwo bahuje ibyiyumviro kandi babyumva ko kame mu rukundo rurahari kuri bamwe no ku bandi hariho abavuga ati je urukundo simbona ko
ari ikintu nyene coba kikihari gushika kuri uno musi ino saha. Reka nange nk'akarorero nk'ubu jewe ndashobora kuronka umuhungu dushobora reka mvuge ko twoba dusohokana uwo muhungu, ariko turasohokana yego nibyo, gusa hari igihe hashobora kuvuga ati uyu ndamukunze mugabo mfise uwundi mvuga ko nzokwita madame. Rero ni hahandi ko je menye ko ujya muhungu afise undi mukobwa, ni hahandi ca ngenda ndavuga ati muri ino misi nta rukundo ruhari iki n'iki, kubera urumva aba ariko araguca inyuma, aba yakuvanze. Kuko wowe mu gihe aba yibwira ati je mfise wowe turagendana mugabo biravana n'ico mba nagushakira, canke hari igihe aba ashaka ko musohokana gusa mugabo nta gahunda ya mariage aba bifise. Muri ico gihe rero ndashobora kuvuga nti nta rukundo ruhari, ariko nshobora kugira umutipe akaza akambwira ati jewe ndagukunda, c'est projet n'iki n'iki, sinzokubabaza, nzokumenya buri kintu cose. Wumva ngo urukundo ruba ruhari, kandi mu rukundo bisaba kwizerana icambere na mbere. Iyo wizeye ugukunda nawe akakwizera, akakubera nk'umubyeyi, buri kintu cyose wifuza ukakimubwira, niba ubabaye niba unezerewe, urumva muri icyo gihe turashobora kuvuga ko urukundo ruhari. jewe washoboye kuvuga kuri ibyo kuko niko ndabizi. Ego murakoze cyane. Ego murakoze mutumire wacu. Rero ngerageje guca muri make aravuze ati hari igihe umuntu ashobora gukunda akavuga ati uno muntu naho dukundanye ndafise ubundi wa projet numva yuko dushobora kuba dukundana, ujya naho dukundana ntari mu migambi yanjye yuko numva two kubakana ngo tubane. None mutumire wacu tukwaje kabazo kamwe kubwawe, mu rukundo igihe atabayeho mwo kwizerana ukakunda umuntu uvuga ati jewe nubwo ujya muntu ndamukunze ndafise ubundi wa project, urumva muri make haba harimo kubeshanya, hariho umuri kurabeshya kandi ndibaza no muri abo babiri urumva ufise mwukunda, urumva rero nagomba akabazo kamwe kugira ngo hamwe uvuze ati jewe ndafashe umuntu umwe ndamukunze tuzobana nuwo nkunze kugira ngo tuzobane, abo bondi bo ku ruhande ndabahagaritse, hari ingorane byo babitera? En fait nta ngorane biba biteye, ariko nyine urumva ntihandi bavuga ati urukundo rw'ubu rwaratimbye. Niyo mpamvu usanga nk'umukobwa ugasanga akundanye n'abahungu 3 4. Yeah, of course nyene abafise uwo akunda muri abo bose mbaza ati ni kubera iki basi yemeye gufata abo 4 akaba akiyumva ko basi bose bosohokana, nuko abafise uwo akunda muri abo, ariko abamukunda mugabo hari ibintu bimwe iyo bavuga ati ibi bintu ntabyashoboye nashoboye kubima iki niki, hamugaje usanga arondeye ubundi wa pembeni wavuga ati ujya arama amafaranga mugabo nahayama sindamukunda. Niyo mpamvu rero gusaje ngerageje kuraba nko kuri jewe karorero kuri jewe sinoshobora kumanaginga abahungu 3 canke 2 byongora cyane ubwo byongora kuko nyene urumva biragoye. None umwe wo muhamasanga wundi amasanga ibyo bintu kabyamamwo nyene muri ubwo buzima nyene kazohera gute ingorane. Je no hanura ko usokana n'umutipe umwe ari byo by'igiciro, niba yo bakenye niba yo bafite amafaranga, ariko uramukunda kame uramukunda utegerezwa kuguma n'umwe. Je niko nubano bivuga sizi ko ari wowe nyunganira. Murakoze cyane mutumire wacu. Reka twakire mugenzi wacu ngaha Beritra nawe agira icyo atubwiye. Nyakubahwa Beritra, wewe ubyumva gute nawe iby'urukundo rw'iki gihe ubivuze kwiki? Murakoze ku ijambo. Urukundo rw'iki gihe je cyo naruvuga ko abajene benshi bavuga ko nta rukundo rw'ukuri rukibaho, ariko d'une part rurabaho d'autre part nta nurubaho. Ati gute rero novuga
bavuga ko rutabaho. Twebwe abajene dutangura kuja mu nkundo tukiri bato, dutangura kuja gukundana tukiri abana. Uvuga mu bwana ugiye gukundana uri umwana ntubuze ibyo urimo, wumva ugiye kugakoko ubutwawe nk'impene ku kiziriko mu busanzwe. Nyamwe rero ugiye gukundana n'umutipe murakundanya amezi 5 mukaba muhebanye, uwundi murafatanya yandi amezi 5 mukaba muhebanye, ugasanga wewe ugiye guca ubwenge umaze ufise nk'aba ex 10. Ni hamwe rero haje uwa 11 ni hamwe cyumubwiye ati nta gishasha nzaniye, azompeba nk'uko n'abandi bampebye. Hama impamvu ikindi nacyo aho negamiye ko urukundo gukuri rwa rugihari. Iyo ugiye mu rukundo uzi icyo urondera, urukundo nyakuri uraruronka kuko ntibigutesha umwanya. Uravuga ati je nkunze naka kubera ibi n'ibi, nyimba ubona bijya bintu ukunze atavyafise y'amakarite wifuza atayafise curuvamo. Hari gihe rero uza guhura n'uwo yafise mugaca mukundana nyene kubera ubuzi ufise objective ugaca urukundo rukomera. Yego ko jenda murakoze cyane. Muri kano kanya tugomba twakire mugenzi wacu Merasi Frere, gerageza nawe tubwire uko nawe wowe ubyumva. Murakoze. Jewe ibintu by'urukundo ndabibona, ugiye kuraba urukundo w'ino minsi bavuga yuko atarukihari kubera barafise Burundi bakompara swate kwaho hambere, kandi no kuvuga ugiye kubiraba ibice byinshi kwijana, ibice birenga 80 kwijana nta rukundo rukihari. Ahubwo rero no kwibaza ni kubera iki ibice byinshi kwijana tuvuga yuko atarukundo rukihari. Tuza kuraba rero tugasanga yuko ubu ibintu byarahindutse. No kuvuga yuko uyu mushikanje mbabarire ko ndabyumva. Okay nari. No kuvuga yuko mino minsi ugiye kuraba abahungu b'abarundi Yego n'abakobwa b'abarundi, ugiye ko ireve ibintu byinshi byarahindutse, ariko abakobwa nibo bahindutse cyane do prise gusumba abahungu. ati gute rero? Kuko kera kuko urabona kugira ngo tuvuge uno muzika atarukundo rukibaho nuko tuba dufise comparison turaba ati urukundo rwa kera n'ubu. Kera no kuvuga yuko umukobwa mu mico y'ikirundi, kera umukobwa 12 z'ijoro yabakoze cyangwa akiri umwana ntizashobora kumurengana atarataha muhira azirengeje, ariko yaba ari kumwe n'ababyeyi. Ariko no muzi hari abakobwa mutahira rimwe bagiye gutambana umuziki baranakesha. Ikindi gihe kabiri, nta gihe na kimwe ndibaza yuko umuhungu yoba yigeze akunda umukobwa avuga ati uyu mukobwa nkeneye ndamuprofite ko ibintu by'urukundo bitari iby'urukundo pe, amushaka ko nk'amafaranga cyangwa ibindi. Oya, ahubwo ibyo biza gushika muri cyagiye ugiye gukunda umukobwa umufitiye urukundo, kumbura ukaca usanga afise nk'abandi benshi basohokana, we rero ukarabuka ukavuga ati rero ubu hari n'iteruro basigaye bakoresha bagacakura k'ipare yiwe agakura kw'ipare bagaca yigenda. Rero uno munsi impamvu utarukundo rukihari uzorabe uno munsi mw'iyi si iri strategique, si mu Burundi gusa ni hafi kw'isi yose. Ni ukuvuga wowe urukundo abantu baguhereza ruba ruri conforme n'uburemere ingodo yawe bifise. Yego urumva ivyo oye genda uzorabe. Uno munsi tuvuga yuko abakobwa ari benshi pari raporo y'abahungu, ariko icyo nzi neza nuko ibice 80% by'abahungu bari celibateri. Kuko ni nayo mpamvu n'ibyo bice 80% by'abahungu barakenye. Kuko uno munsi biratangaje cyane. Uno munsi jewe ndagiye ndapropose umukobwa ko ndamukunda, meme na penigatrere zitarahera aca kubwira ko ibisuko byahera. Mfano kuvuga urukundo kugira ngo rube urukundo, Yego rurasaba umushingi. Ubwa mbere ruragusaba indero, kandi ruragusaba na demokrasi. Yego no kuvuga yuko umuntu umukunda utegerezwa kubanza ukamwubaha, hanyuma umaze kumwubaha umenye yuko demokrasi yiwe uje kuyinigira mu meshi, kuko we umuntu aragutse
uno munsi ishobora kuba ndi ngaha ndiko mvugira ngaha kuri menya nibi media hari ibindi bintu namwe bidahuye n'ibivyimvura ngurukana bumenyi cyangwa ari ibindi nza kuja muri nyuma ya kino kiganiro urumva rero ugasanga ni kwa rukundo kuko wifuza yuko umuntu wese mukundana uhora wifuza akakubaza yuko akumenyesha yagiye hose no kuvuga yuko rero umaze kumuha indero ukamuha na demokarasi urukundo rero nibwo rukurikiye ariko no kuvuga yuko nta kuntu umuntu wumwubaha mu gihe mukundanye meme pfendikatede zitarahe yatangura kukubwira yuko ibisubizo byaheze no kuvuga yuko ubu we ntukiri boyfriend wiwe swati wabaye umugabo wiwe mutaranagira mariage cyangwa wabaye se wiwe ariko kubera ko mutaragira mariage uba wabaye se wiwe kuko umugabo asa nk'uwundi niko babivuga none we ni gute uba ugomba kukubaha nka girlfriend kandi nawe umusaba ibintu wari gusaba ababyeyi nawe urakoze cyane mugenzi wacu Frere Meras turagerageje kumviriza baratubwiye byinshi ku byerekeye urukundo rw'iki gihe rero muri kano kanya tugomba tubandanye twigira hamwe ni igiki gitera guhemukiranira kenshi mu rukundo ibintu nyamukuru bituma abantu bahemukiranira mu rukundo bigatuma umwe abonye uwundi naho bohura mw'ibaratamuha nayambu ku buryo naho yomubona ahubwo akamuronka akajya afise umupanga yomwiruka kakamutema rero twagomba twigire hamwe nyamukuru ivyo bintu bituma haba guhemukiranira mu rukundo reka duha akanya mugenzi wacu agire icyo atubwiye murakoze cyane kumpa akanya icyambere ndashobora kuvuga ko ari kutizerana urumva biguma bigaruka wumva umuntu utamwizeye naho yova muhira akubwiye ko agiye ku kazi nta cyizere umufitiye uza kuguma wiyumvira ibindi bintu agiye guhura n'undi mukobwa agiye muri ibi ariko nawe nyine kubwira umuntu ntakwizere biravana n'ingene ahanini birashobora kuva kuri wowe bivanye n'imyitwarire yawe bigatuma umuntu mukundanye yumva atacyizere yumva of course thanks urakoze kugira umuntu areke kukwizera urumva ahanini nyene biba bivuye kuri wewe kugira umuntu rero akwizere birasaba ko atakintu ushobora kumuhisha ukamubwiza ukura atsingiye hanana hariho rero wino misi abahungu sinzi uyu yavuze ngo abahungu ngo urukundo bararufise ego bararufise ariko si bose kujya twebwe abakobwa dufite amafuti n'abahungu harimo abafite amafuti harimo abafite amafuti ukabona n'umusheri wa none umusheri wa hari cyumuhisha atoye telefone agize ngo atoye telefone yawe uhava no kumutera amakofi none ibyo bintu wumva bibaho ntibibaho ni nk'uko nyine kandi n'abakobwa niko tumeze rero urumva byose biva kutizerana kuko iyo aba umuntu umwizeye ukavuga ati uyu ndamufitiye icyizere n'ubwo ugenda agatana saa sita z'ijoro basi ko uba umwizeye uvuga ati urafise proje yiwe yigiriyemo ndazi nta bindi bintu birenze yagiyemo ego icyambere ni kutizerana cya kabiri naho novuga ko hariho abakobwa bakunda amafaranga rero urumva amafaranga ufise urukundo ruza mu nyuma urukundo ruza mu nyuma ariko si twese tutagira urukundo please ndabibabwiye abakobwa bamwe urukundo turacyarufise nk'uko abahungu bamwe urukundo bakirufise ego jewe nuko novuga sinzi ko hari uwonyunganira mugabo ibyo bintu bibiri nibyo bikunda gutuma abantu baja mu miswano canke mu biki ugasanga nyene relation yabo ntimeze neza ntitumbere ni kubera izo mpamvu murakoze cyane umutumire wacu agegeje kutubwira ibintu bibiri nyamukuru ngo kutizerana bakunzi bamenya n'ibi media mu gihe umukunzi wawe utamwizeye sinibaza ko urwo rukundo rushaka kuramba kandi urumva ntaho ruba ruhagaze ni nk'uko ruri ku musenyi hamwe umuyaga ushobora kurutwara umwanya n'umwanya aratubwiye kutizerana icya kabiri aratubwiye ati gukunda amafaranga mu rukundo muri make umaze kuruzanamo amafaranga ukavuga ati mu rukundo ndashyizemo amafaranga bishobora gutuma urwo rukundo atagihe kinini yarushobora kumara n'igihe ruvuze ngo ruriho ugasanga nta ruriho kubera iki
uwo mukunzi wawe nimba wamukundiye kubwo afise amafaranga mu gihe amafaranga azoba atakiyafise ntibizoshobora gukunda ko mushobora kuguma mukundana wowe urose ujya afise ayo mafaranga bizotuma uca uvuga ati jewe ndakwiyemeza ngomba nkurikire uwafise ayo mafaranga wewe nta mafaranga ugifise kongodo n'umuvuko waratobotse urabona dushobora kwizera reka tubaze uno mugenzi wacu nawe twicaranye ngaho iruhande yacu atubwire icyo abona uguhemukiranira kwa cyane muri uru rukundo rw'iki gihe icyo bivako turabahaye ikaze. Murakoze cyane bisanzwe je nk'icyo nabivuga ko guhemuka sindabivuga ko kinini kuko sinzigera mpemukirwa oya naho utarahemukirwa bacumuka n'ibindi ati naho ubu udatonze nk'urabona aho zitaha yarageje rero kuvuga ko ikintu kijanye no guhemuka uvuga ko cyane cyane hahemuka abakobwa impamvu hahemuka abakobwa si yindi umukobwa urashobora kuza kumupropose ubaye nk'uwa mbere nta wundi ari kwigira mu propose mugakundana mu nyuma akabona uyundi agatisha nari narahombye gukunda naka namwe abagukatiye burya abakobwa naragerageje kuraba kinsa naciye nsanga bikundira ibintu bigezweho mwibi bihe bya noneho utari umusitari benshi bashobora gukatira bikundira abasitari ibihe bya none bikundira abasitari yumva abasatisfe no gukundanye n'umusitari bituma abakinyi umugabo akaba ari umuntu azwi nico rero naciye nsanga nuko mvuga wewe aguhaye urukundo ataramenyana n'uryazwi aje we baba bagukatiye muragoze cyane uri umugabo tugerageje kuvuga cyane siraza ko uguhemukira cyangwa uguhemukirwa kwa cyane kuba kuri ku bakobwa gusa ndibaza yuko no kuri kote y'abahungu hari abahungu bahemukiranira sinibaza yuko uvuze yuko abantu bahemukiranira ari abahungu gusa je ndibaza yuko umengo muri make nashatse kuvuga ko ari abakobwa bahemuka cyane n'abahungu barahemuka mugani gake impamvu ari gake umuhungu yagukunze akagukunda neza na neza kesho usanga adakunda kuguhemukira kabisa na Bibiliya iravuga ati mugabo urakunda umugore wawe umugore nawe urubaha umugabo wawe niyo mpamvu rero abakobwa keshi barubaha mugana nta rukundo rwa danje batanga niyo mpamvu rero abahungu bahemuka gake kabaho barahemuka mugani gake umushiki wacu nawe nagira icyo atugiye kuri icyo kintu kubera ngaho uratubeshe urumva rero nawe urumva oya aho ndabisa ko araba cyo no bivuga kuko twese turahemuka bro kuko ngerageje kuraba best friend fise nyine abantu tugendana n'abatipe barimo ndabafise babagenzi ariko abakobwa nibo bakunda kuza barira bambwira ati naka byagenze ubu ntaba ari umutipe kandi la majorité abademu nibo baza bambwira ati urumva wa mutipe gasha ashe ifite yindi si ibintu nk'ibyo niyo umva twese tudafise amakosa nukuvuga yuko nyamba abakobwa benshi aribo baza barira ibisigura yuko abahungu aribo bahemuka ni ukuvuga yuko mu bintu bigize abakobwa cyangwa abagore amarira arimo icyo ni ikintu cya mbere si mbese ugenda usoma ibitabo Sokrate yanditse ndabizi ikindi kigira kabiri wowe uri umukobwa ni ukuvuga mentalite y'iwacu ngaha mu Burundi urakeka yuko umuhungu nawe yoba yahemukiwe we yoza kubikubwira nk'umukobwa yahemukiwe n'umukobwa mugenzi wawe kandi nawe yoba kandi nagenda umuhungu mugenzi we arashobora kutabimbwira reka baye bakurambere bavuze yuko amosozi y'umugabo atemba cyane ntibabeshye gusa ikintu kimwe gituma abantu bubu bahemukiranira n'iki ibintu gituma basa urukundo batakigwizeye ni ukuvuga yuko mwino minsi hariho amafenomene aba normal mugiye kuyaraba ari ay'icamuto ati gute nawe kuko uno munsi ntiwombwira yuko hoba hariho umukobwa yoba arahemukirwa ku rwego rwo hejuru gusumba umuhungu ashobora gufata segondere yose si abana bose bagize amahirwe yo kuvukira mu miryango iri capable yo kubarihira amashuri rero ugasanga umuhungu rero mukundana yari kokoye kuko urabona ubuzi bwinshi bwo mu Burundi ugiye kuraba en general kasebutane purusi y'abasarariye b'abarundi
bari munsi y'ibihumbi 500 ugaca usanga rero yarakuriye secondaire meme n'agakonte broker yaraguze aragira ndeboroye akaramugishije ariko umunsi wa defense atubona uyundi mujama azanye shu none wewe urizera yuko ari uguhema